tubifurije n'igitondo ciza mbese n'imirimo myiza aho muherereye hose. Tubibutse yuko tubakunda bakunzi ba Holy Canaan TV, abari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari hanze y'igihugu, tubabwire tuti mwiriwe canke ijoro ryiza bivanye naho umwe wese aherereye. Kuri micro Gislene Haziyo, mu buhinga bw'ivyuma naho ni Thierry. Okay. Nkuko mubibona ni vya biganiro vyacu bishobora gufasha imitima y'abarushe, bishobora gufasha imitima y'abaremerewe. Dukorana kenshi n'umuvyeyi mwiza yitwa Mama Haour, sinzi canke ushobora kumwitwa Benilde. Nkuko mumubona turi hano kugira ngo tubazanire ibintu bimeze neza. Reka ndakwakire Mama Haour. Murakoze Gislene. Waraye neza. Nukuri ndashima Muhira mwaraye impore. cane gose. Imana ishimwe. Ego. Na Thierry hinge tumubaze ko yaraye neza. Isaga Ngo ni neza cane. Ngo ni sawa cane. Ego. Nuko ikiganiro cacu rero cuno munsi turavuga ngo mbega nukuri amahoro nyakuri yo mu muntu azanwa n'ubutunzi, azanwa n'amafaranga, azanwa n'ibinezereza umubiri canke. Mama Haour nk'inarabibonye, umuvyeyi adukurira, umuvyeyi yatuboneye vyinshi, bese no mwijambo akuze niwe agire atuganirire kuri ico kintu cy'ukuri mu vyamaze kubona, experience afise z'ubuzima, ikintu koko kizana amahoro. Nuko rero reka nkuko bisanzwe bikorwa tubanze dusenge, tuyishire mu maboko y'Imana. Dusanzwe turiyo ariko ni juste gushima no gusengera mwebwe abakunzi bacu ba Holy Canaan TV. Erega turabakunda, tuvyibutse yuko tubakunda, kandi umuntu ataragira subscribe, please ndabasavye mugire subscribe kugira mushobore gukurikirana ibiganiro vyacu ku munsi. Ego, reka senge canke wewe usenge? Senge. Urakoze. Senge dusengere. Ego. Turagushima data wa twese uri mwijuru, turaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Mana, umunsi ni mwiza, umunsi ni mushasha ku bugingo bwacu, ntaho twigeze kubona, nta naho tuzosubira kubona. Nico gituma mwami ivyo tuza kubaho vyose uno munsi wabiduteguriye, kandi ni vy'ubwiza cane. Dutera tuja imbere niyo makuru yacu. Nuko turaje muri ca kiganiro ca buri gihe twama turiko turavuga kugira ngo dushobore gufasha imitima ya benshi irushe, iremerewe, bashobore kubohoka no gukira no kwishurwa imitwaro yabo. Ndi kumwe na Mama Haour, umuvyeyi mwiza watoranije ugasiga amavuta. Nuko mwami Yesu turagushimiye cane kubw'uno muntu wazanye kuri nosi kugira ngo ashobore kubera inyishu y'abantu benshi. Turamukweretse mwami, umusigire amavuta inzira yiwe, woroshe ibihe kugira ngo ushobore kumushitsa kuco wamuteguriye, kandi kugira ngo ashobore kurangiza ivyo wamushize imbere neza. Turamusengeye kuramba mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye abakunzi ba Holy Canaan TV batere baje imbere kandi bafashwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ego, reka rero twongere tubakire mu kiganiro. Nuko Mama Haour turamuhaye ijambo. Murabizi yuko adashobora kuvuga adafise icanditse, avugira ku ijambo. Ego, turaguhaye ikaze. Urakoze kandi usengeye neza. Iyo sengesho ndaryakiriye. Amen. Ama nkuko ubivuze, nk'abana b'Imana ntidukwiye kuvuga ibyo twiyumvira twebwe, ariko tukwiye kuvuga ico Imana ivuga. Dukwiye kuvuga ico ijambo ry'Imana rivuga. Ego nivyo wavuze ko ndi nararibonye, nivyo ndakuze, maze kubona ibintu vyinshi, naciye muri vyinshi, nabonye benshi. Rero ndafise ico novuga kuri iyo titre uvuze twoganira kuno munsi. Ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu Musiguzi. Turasoma igice ca kabiri duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Ndasoma harehare kugira ngo by'ukuri n'utahazi n'uzokurikirana kino kiganiro aze atahure. Haravuga ngo ibihimbaro n'ubutunzi ntibizana amahoro. Ngo ibihimbaro n'ubutunzi ntibizana amahoro. Urumva ko hari ikindi kintu kizana amahoro. Nico tugira turabe. Nibwiye mu mutima wanje nti ehe
ndakugendagendeshe ibinezereza, nuko rero uhimbagwe n'ivyiza. Kandi raba n'ivyo navyo vyabaye ivy'ubusa. Navuze ku gatwengo nti n'ubusazi, no kubinezereza nti bimaze iki. Nahisemo mu mutima wanje uko nonezeresha umubiri wanje umuvinyu, umutima wanje ukindongoresha ubwenge, n'ingene nokurikira ubupfu, kugira ngo mbone ivyo abana b'abantu bakwiye gukorera munsi y'ijuru imisi yose y'ukubaho kwabo. Nikoreye ibikorwa bikomeye, niyubakiye inzu, nitereye umurima w'imizabibu henshi, nironkeye imirima n'amatongo, nteramwo ibiti vy'ivyamwa vy'ubwoko bwinshi, nigomereye amazi ngo avomere ingemwe z'ibiti vyatewe, niguriye abashumba n'abaja bavyarira abandi mu rugo rwanje, kandi nagize itunga ryinshi ry'amasho n'imikuku kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu. Kandi nirundiye ifeza n'izahabu hamwe n'itunga ry'abami rivuye mu ntara zose, nirondereye abaririmvyi b'abagabo n'abakobwa hamwe n'ibinezereza abana b'abantu, n'ivy'inshoreke nyinshi cane. Nuko nabaye uhambaye, nunguka kurusha abantanguriye bose i Yerusalemu. Kandi ubwenge bwanje bwagumanye nanje, ikintu cose amaso yanje yifuza sinakiyima, kandi sinabujije umutima wanje ikinezereza na kimwe. Kandi umutima wanje wanezerezwa n'uburuhe bwanje bwose, kandi ivyo bimbera umugabane uvuye mu buruhe bwanje. Maze nditegereza ibikorwa vyose amaboko yanje yakoze, hamwe n'uburuhe narushe, kandi raba vyose vyabaye ubusa, n'uguhahamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho munsi y'izuba. Amen. Somye harehare nkuko nabibabwiye kugira ngo dushobore kumva neza. Uyu mugabo yari umugabo yitwa Salomo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Salomo yagiye se yamuhaye kuzomusubirira ku bwami ari umwana mutoya. Baravuga ati ndi umwana muto, aba bantu nzobarongora gute? Mugabo yigira inama ikomeye, agenda imbere y'Imana arasenga, ayitangira ibimazi, hama Imana iranezerwa, iramubarira ngo Salomo, ngo ntusabe ikintu wifuza. Salomo yasavye iki? Yasavye ubwenge Imana. Imana iranatangara gose, iravuga ati Salomo, unsavye ubwenge, ntusavye ubutunzi, ntusavye gutsinda abansi kugira ngo ku nganje yawe uze woroherwe. Imana birayinezera, ikiramubwira ati umva, ndaguhaye ubwenge, ndaguhaye ubutunzi. Umva ati nta muntu numwe azobaho, yabayeho canke azobaho, azonganya ubwenge nawe canke nganganye ubutunzi nawe. Ati ndabiguhaye vyose. Bisigura rero ngo Salomo yari umutunzi w'igitangaza. Salomo yari umunyabwenge buteye ubwoba. Umva ibintu vyinshi ari ibintu vya botaniki niwe yagiye avyita, amazina niwe yagiye adekuvura imiti, niwe yagiye indirimba aririmba akimigani. Umva Salomo yakoze ibintu biteye ubwoba. Hamwe ngo n'abandi bami bahora baza kuraba ubutunzi bwa Salomo, bakaza no kuraba ubwenge bwiwe. Hanyuma Salomo kubera kurengerwa nyene arumva ati no, ifoko ninezereza kuko Imana yangiriye neza, ngo yarongoye abagore 1000. Yarongoye abagore 1000. Salomo agira arongore n'umugore w'1001. Mugabo Imana imugarukako. Umva yari yarataye Imana gukora ibintu nk'ivyo. Yari yashatse kwinezereza we, kandi yari umuntu umva yari atunze cyane, nta muntu yari afise n'abantu benshi mu rugo rwe, yari afise imirima, yari afise inzahabu, yari afise ibintu vyose. Iwe
yarashobora kubaga nk'inka igihumbi umunsi umwe. Salomo yari umutunzi ateye ubwoba, ariko arasubira yacara ngo aravyiyumvira ko aravuga ati none je Salomo uyu munsi narakoze, narubatse, nararondeye ibintu, nararondeye abagore benshi, none inyungu ni iyi. Yasanze ari umuruho, kuko urumva n'abo bagore imbere niyumvira ibaze kubona ufise abagore 1000, hariho uba mu myaka 3 mu myaka hafi 3 yaba ataramara ataraca ku mugore umwe muri myaka 3. Salomo urumva yakora ibintu by'ubusazi, garagaza ngo agaragaza arabe ingene yo kubaka ibintu bikomeye, ingene adekuvura ibintu byinshi. Mugabo arafa aravuga ati ibi bintu byose narabirondeye, nuguha ati none ko nabirondeye, none jewe ejo ko buca mpfa, ndiko ndasaza, none ibi bintu finalement umuntu azoza kubisubiramwo mu nyuma azobifata nkuko nabifashe, azobigira neza nkuko nabigiriye neza. Ati abagore bose nirutsemwo bamariye iki, nakuye mwiki, asanga byose ngo ni nuguhahamira umuyaga. Ico yabonye ngo cikimazi kuruta ibindi byose ono kumenya Imana. Iyo umenya Imana ikwigisha gukora ikintu cyose mu gihe cyaco, kandi cyose ico ukoze cyose kikakubera umugisha, kuko Imana ntiyokwereka ikintu ukora kitashaka kukubera inyungu wewe, kandi ngo kibere n'inyungu abandi. Rero uyu munsi nagira mbwira abantu ariko baranyumva ngo dushake tureke na Salomo, ubu ndagomba tuje mu buzima bwacu. Ubutunzi butari mu Imana nubusa utigutara ubusa. Wavuze uti wewe uri umuntu akuze, yego nivyo ndakuze vraiment, amaze imyaka itari mike, kandi ndamaze kubona agapfa, ndamaze kubona agakira. Umuntu wese yavuze ngo ngira ninezereze niryohere, kuko iyi si rimwe byitwa ngo biranezereza. Abo bose bahejeje nabi. Utagwaye sida yarakenye, utakenye abana biwe ntacyo bavuyemo, kuko atabaronkeye umwanya w'iki ukubarerera mu nzira nziza. Nta vyama yabamiye abana, niba yari umusambanyi yirirwa ariruka mu bagore, n'abana biwe barinda kumera gutyo. Ubutunzi bwiwe buzokononekara kuko atama valeur yashize mu bana biwe, ngubwo butunzi nabo buze bagiriye ikimazi, buzohera nk'ifu y'imijiro. Nabonye abantu bakomeye bari batunze, mugabo ataco basize mu bana babo, ubutunzi bwabo bwaheranye nabo. Ariko umuntu w'Imana, umuntu yamenye Imana akayigira fondation y'ubuzima bwiwe, ubutunzi bwiwe bugenda bukurikirana do generation en generation. Kubera iki? Kubera hari ico yabitse mu bana biwe, yababereye icitegerereza. Rero uyu munsi urashaka kuvuga ati ndafise amahera, ni bangahe tumaze kubona afise amafaranga, mugabo uyu munsi muganga kubwira ati oya, kubera ko yifashe nabi, ugasanga ibiharage bitagira umunyu, bitagira amavuta, akanyama, icayi kitagira isukari, inyamuhebe. Urumva? Ariko umuntu yifashe neza, umuntu yakoze ivy'Imana imubwira. Erega ntiwanda ndakubwire, nukuri burya Imana, nasanze Imana n'igitangaza. Burya Imana yaratanze n'ingene abantu bakwiye gufungura, n'ingene abantu bakwiye kwambara, n'ingene abantu bakwiye kwifata. Yes, yatanze ingene bakwiye gufungura. Gute? Hari ibintu Imana ikubuza. Erega kera iburya Imana yari yategetse abantu ngo tujye ivyamwa, tujye imboga, tujye ibintu bimera. Mugabo uyu munsi raba turashaka kurya inyama kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere, twigira ngo nibwo butunzi. Kandi niko turi burya turaba ingwara nyinshi ziterwa n'ivyo turya, ziterwa n'ivyo turya. Ugasanga ya cholesterol yarakuzuyemwo. Ibi najewe ndiko ndibwira kuko nanje birananira, mugabo Imana nayo nta kitari yaratunganije kugira ngo umwana w'umuntu abeho ubuzima bwiza. None rya jambo rivuga ngo mugende muganze byo mu biyaga,
je nibaza yuko yariko aravuga ati amafi yose muzoyarye inyama zose munizanye. urumva kuganza urumva ubundi imana yahaye kuganza erega kuganza umuntu yari yamuhaye kuganza ibyo yaremwe byose uriko uravyumva yamuhaye kubiganza muga ntiyamuhaye kugenda ubirye byose ntiyamubwiye we kugenda rero uvuga uti ahanini mu bisanzwe umukristo aba akeneye kumenya ingene arya yego ubundi icaremwe cose. je abakwiye kumenya ingene afungura akamenya ati muri iyi myaka ngezemwo ibi sinkwiye kubifungura ibi sinkwiye kwiruhisha gutya na gutya ugasanga nk'umuntu w'ujiji aramaze no gukura ugasanga ashaka kwikomporta nk'umwana muto Gute? ugasanga ni babandi birarira mu marigara ni babandi bafungura uko babonye bakora ibintu uko babonye ntibiyumvire ku magara yabo ntibiyumvire ku ejo habo ugasanga n'abantu ata na kintu na kimwe bitayeho kuko burya n'uyu mubiri turakeneye kuwuruhura Ego. urakeneye cane, kuruhuka cane. amasaha akwiye uriko uravyumva Ico co. rero ivyo oye kenshi abantu batashize imana mu buzima bwabo kenshi ntavyo bitayeho ugasanga umuntu kwa muganga baramubwira ati wewe reka kunywa inzoga reka kurya ibi n'ibi n'ibi ukubyumva nk'umuntu arakubwiye ngo ntawe uzomara imyaka 1000 Ngijana ngo ntawe uzomara imyaka 100 ngo imyaka 100 kweri isi. mbega urazi ko ushaka kuyimara niyo mike mugabo ukayimara ubabaye kandi ari wewe wabyiteye nijana pourquoi pas urashobora kuyimara. niyo mike jiji hariho abayimara bariko barasufra kubera ivyo biteye rero numva ngo umuntu afise ubwenge bw'Imana amenya kuroranya ibintu byose amenya gukora ikintu cyose mu mwanya wacu rero dusubire inyuma turabe twavuze ngo mbega ubutunzi burashaka kuzana umunezero amafaranga arazana umunezero kuko ufise amafaranga mama hawo ugica ushaka uja aho ushaka urwaye kubagwara bivuza aho bashaka umukene nyarucari hari igihe yicwa nuko atagira amahera yo kwivuza ufise amafaranga nyene ku bantu benshi baba babona yuko umengo niyo bimara ivya vyose umbiriza ndakubwira amafaranga ni igikoresho cyiza cyane umbise ni igikoresho ni igikoresho kandi igikoresho igihe utagikoresheje neza cyo kiragukoresha yes amafaranga ni meza pe kuko ntubona nibi turiko turakora nta mafaranga iyo batahari uyu munsi nituba turiko turababwira ubutu ntabwo mba ndiko ndavuga simba nararonse kamera simba nararonse micro simba ndabahamagara ngo munaze namwebwe ataco uravyumva donc ibintu byose na amafaranga mugabo urumva ni igikoresho rero gihe wewe ushoboye kukidomina ukagikoresha neza na mahoro cyane mbega kugikoresha neza ni gute kugikoresha neza ni kugikoresha ibyikimazi ni kugikoresha none ndakubaze twabonye umugabo nka Salomo iyo ataba afise ubutunzi ari kurongora abagore 1000 urumva ko nigihe kuko abagore yabaha amahera yabaha amazu babamwo yabaha ibibatunga uriko uravyumva yarabanezereza urumva mu munezero nyene w'ubutunzi mugabo ntibanamubona uravyumva ntibanamubona yabaha ivyo bintu bakanezerwa n'ivyo rero ubutunzi hari igihe bugusarisha ukipermeta gukora ibintu by'ubusazi mugabo igihe uyagize igikoresho cyiza ukayadomina wewe amahera ni meza cyane nkuko ubivuze atuma ubaho neza ukaba mu nzu nziza ugatwara imodoka nziza vakansi ukayifata ukariha amashure abana bawe meza urumva wanagwara ukivuza aho ushaka urumva ni igikoresho cyiza mugabo hari abayahinduye umwami wabo rero uwo yayahinduye umwami wiwe nukuri ntaco bishobora kumuzanira kizima gituma uyu munsi yovyirata ngo avuge ngo jewe kwera nagize amahera ayo gutya na gutya mbega novuga gute urumva hariho abayakoresha mu bitabereye urumva ahubwo akaca mubera icago none udafise amahera hariho ibintu toko kuko hari n'abatokurondera bwa igihe yafise n'abantu barakwirukako kandi ubirekuriye ko barashaka kukudetwiza rero amafaranga igikoresho cyiza
gituma ubaho neza, gituma ukora n'umurimo w'Imana neza, gituma ufasha n'abantu. Igikoresho cyiza. ariko siyazana amahoro. Oya siyazana amahoro. None ntihariho abarara barayarirana bayafise. Yego. Hari abayarirana, baragwaje, baragwaye. Urumva? Ayo mahera yarananiwe kuguta. None ugira ngo mahera ntiyashaka gukiza umuntu. Oya. Mahera si yashaka gukiza umuntu, ni Imana. Rero nariko ndavuga ngo umuntu ashaka amahoro, ashaka ubwiza, ashaka ibyiza, nabivange n'Imana. Imana ibe umupartenere wawe wa mbere. Iyo izokurongora, izokurongora, igukoresha ibintu vyiza, bigirira n'akamarisi. Muriko uravyumva? Bigirira n'akamarisi. Rero nagereranya kugira ubutunzi nukuri butari mu Imana, nta mahoro, nta munezero byo kuzanira. Nukuri reka ndagushimire mama Haori. Mu bisanzwe uragerageje kuvuga bivanye n'icuzi mu ijambo kandi bivanye n'ivyo umaze kubona. Nanje nukuri ndafise ico novuga. Ego. Bivanye na experience y'ubuzima maze kubona kuko nanje hari ivyo maze kubona. Nukuri nasanze muri ino si vyose ni nko guhahamira umuyaga. Utagira Imana vyose n'ubusa. Nta kintu na kimwe gishobora kuguha amahoro, na kimwe gishobora kuguha amahoro atari kuba mu Mana. Yego, atari kuba mu Mana. Kuko abajene hariho ivyo umuntu abavuga ati ndashaka kujana naba, ndashaka nyene ube ku mwanya. Yego. Bakavuga bati tuzoduga, tuzogenda kuryoherwa ruguru. Nukuri ivyo bahumva imengo nibwo buzima. Ukaduga, mukaryoherwa, mukarara muratamba, bukeye mukamene ku mutwe, agasibe sinzoya mukamara iminsi 3 udafungura. Ariko wavuga uti numva aribwo buzima, nivyo bintu biryoshe, nivyo bintu bigize iki. Ariko nukuri utari mu Mana vyose nubusa kandi vyose bifise ingaruka. Ego, nkuko kuba mu Mana bifise ingaruka, no kuba mu isi navyo bifise ingaruka. Nta kintu na kimwe rero gishobora kuguha amahoro atari kuba mu Mana. Cyane cyane nkunze kubibona igihe uba winjiye ahantu nko mu bitaro. Iyo winjiye mu bitaro pe uravuga uti my God, nta kintu na kimwe kuri ino si kiryoshe canke giha amahoro umuntu atari kuba mu Mana. Kuko umuntu arashobora kugira ubutunzi, ashobora kubona ati wa muntu yari umugwiza tunga asigaye agira ku gapuspusi, basigaye bamunyonga, amaguru ntakigorora. Nkuko wari wabivuze uti gufungura nabi, ukaje ngaho ukarya inyama, kubera ko uri umutunzi, ufise amahera, ucurya neza. Uco ushaka. Bya kurya neza navyo nivyo bigirane bigaruka bikakuzanira ingaruka. Mugabo mama Hawo, iyo naho wojya iki canke naho naho wajya n'izo nyama nukuri uba mu Mana. Naho torinda uragira sport. Nukuri. Naho torinda uragira sport. Ariko uba mu Mana ukavuga uti ukagira Imana icambere ukavuga uti aha jewe nukuri nta kindi kintu biraryoshe kuko niyo uba muri bike urumva amahoro, uranyugwa, ukanyugwa n'ivyo ufise, ukumva nyene yuko umengo urahandi hantu. Mugabo nukuri kuba mu Mana nivyo. Urumva na Salomo yarabitubwiye neza ati nuguhahamira umuyaga. Salomo urumva ko yaguse ku kintu cyose kiba. Mwisigira ntaco yasigaje. Ikindi naco urana ko Salomo yari yarasavye Imana kandi akayisaba neza. N'Imana nayo ikamuha. Iramubwira ati ndaguhaye ubwenge ariko n'ubutunzi nabwo buzokoma inyuma. Ha mu bwa butunzi bwamuha inyuma aca bukoresha nabi. Bisigura ngo rero mu yandi majambo hari n'abantu basaba ubutunzi canke Imana ikabahezagira mugabo bwa butunzi akaca butwara mu bindi bintu. Ubwo nukuri gushika igisaha murabona yuko umuntu atari mu Mana abo bagore benshi bo bagira, ariko byose mu nyuma uzoza gusanga ari ubusa, ari nko guhahamira. Usange ba bagore niba ko guteza ingorane. Je mpora mbona nk'abantu bagiye kuvyara hanze bageze iki. Ukaraba nk'ingorane bari kwa gutera abana bashwana, abana bajyana, abana batumvikana, canke no ku munsi wa nyuma ariko barakugandukako umwana umwe acomoka ajya agahagura ukundi agacomoka n'ibintu bikudezonora. Hari n'abatinya kubavuga uriko uravyumva.
rero nagira nkubwire ngo umuntu wese nkunda ariko aranyumva rondera imana hamunyugwe ja mu mana hamunyugwe n'ivyo iguhaye kandi nukuri imana nta kintu iyo ushaka kwima umusavyi wayo umuntu ayubaha erega imana nayo irakeneye ko tunezerwa irakeneye ko tuba amahoro ego rero donc ibi umuntu ntabivuga ngo kubera ngo avuge ngo abakene nibo bahigwa oya namba burya mu bisanzwe umwana w'Imana niwe ategerezwa kuba ari umutunzi oya tuzonakiganirako Ego. tuzonakiganirako umwana w'Imana umugabane we nukumererwa neza nuwo kumererwa neza Imana ivuga ngo ivyo naremye byose amafeza n'inzahabu ibiri mu isi byose nabiremeye abana bawe none wumva uri umuvyeyi utunze wonezerwa no kubona abana bawe bakenya oya nabo urabaha rero n'Imana irashaka ko tumera neza irashaka ko tumererwa neza irashaka ivyiza ko bitubako rero nagira mbwira abantu bahora bumva ngo reka tugende tugire ibi n'ibi kugira ngo twikwegere ko butunzi nagira ndakubwire ngo uriko wikwegera ko umuvumo hariho nk'abana b'abakobwa nk'uko bariko urabivuga bashaka kwinezereza kugendana n'abagabo batarababa kubera iki kubera utuntu babaha nagira ndakubwire ngo ivyo oye ejo bizoba vyaheze kuko ubuto bugukanga uyu munsi ejo buzoba bwaheze uzosigara urogere tuvuga ngo iyo menye kenshi abantu benshi bama bavuga ngo iyo menye uwo mugabo nawe uri kurasesagura ayo mahera uyanda hariya ejo ushobora kuba atayufise urogerete ngo iyo menye nari ku investisa nari kugira gutya na gutya nari kuba narafashije abana banje nari kuba narabiyegereje uyu munsi hari abavyeyi jiji abana babo badashobora no kubaha n'ikintu na kimwe ariko hanze akatanga oya abana ntibatabaha abana batabaha mugabo hanze akayatanga abana badaha abavyeyi kubera ibikomere babateye okay ego kubera ibikomere babateye ugasanga igihe we yari afise yirirwa yiruka gauche à droite ntigeze yinvestisa mu bana biwe ngo abegere abahe abanezereze kugira nabaza mufata amaboko mu busaza bwiwe hariho kugira aze yimbure cyo biba nico wimbura hano nico wimbura ugasanga umwana kugira ati ubu niho ugeze kunyibuka kutatwibutse twebwe twasiragorinze gushikaho tugera aha uyu munsi uri kuri hari igihe usanga yari yarirukanye nyina hari igihe usanga babaye mu buzima bubi kubera se wabo donc rero vyose umunyabwenge nukuri nukumenya ngo nukubaha imana nizogukeburika kwibutsa ko umwana amavare uteza kumushiramwo ko uteza kumufata charge ukamugirira neza kugira ngo nawe jo aza kugirira neza ni hahandi nyene bigaruka kuri wewe donc rero ubwenge burakenewe n'umwana w'umukobwa ariko aranyumva garda ubukobwa bwawe wiyubahirize ejo uzoronka umugabo usange nubwo butunzi bari kurahahamira imana irabubahaye canke nawe wishobora kuguhezagira ikaguha akazi keza canke ikakugira na business ikakubera umugisha kubera iki kubera uwubashye imana reka kunezerwa n'akamanyu k'umutsima reka kunezerwa n'akamanyu k'umutsima imana uyishira imbere imana nta kitazogukorera ibi no bishingira intaye nkabivuga neruye nta muntu yakoreye imana ngo yikoreye amaboko oya nta wayironderanya umutima wiwe ireka kunezereza ibi no bivuga neruye rero ba mu bitagira ikimazi Salomo yarabitubwiye neza aravuga ati jewe narubatse ibintu narateragiye imirima ni myinshi ngo yararongeye abamucurarangira nararongera abego yagize ibintu byinshi ncoreke n'abavukiye bari benshi ncoreke ngo zari 300 uriko uravyo oya ahubwo ncoreke zari 700 izo zose yazivyayeko abagore menga bari 300 urumva bisigura ngo abo bose bari bafise abana mu rugo rwiwe urumva ko yari umutunzi mugabo byose yavuze ngo nubusa nta munezero kuko hari igihe ugeramwo ukavuga uti none bya bindi vyose nataye imana none uyu munsi ndashaje n'abo bagore ntacyo bakimubwiye n'ivyo bintu byose none finalma bimaziki rero umwe wese n'ukuri ndamukebura subira ku mana garukana imana mu buzima bwawe garukana imana mu vyawe imana ni nyembabazi
ntiraba ngo nuko wazimiye uzimurutse irakwakira. Ni nka wa mugani w'umwana w'icyangazi agarutse se ntiyarinze kumusaba imbabazi, se aramugumbiriye aramwakira, aramwambika, aramubagira. N'Imana ugarutse iranezerwa kandi ikakugirira neza. Rero garuka ku Mana, ubakire ku Mana, ayo mafaranga wishimirije ejo ashobora guhera, ayo magara uri kurirata ejo wogwara, sivyo? Ariko niwashira Imana muri vyose, naho bugwaye, naho ico buri cyose, uguma witeze ibyiza kuko Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe imisi yose. Ego. Urakoze cyane mama Kawuri, cyukuri uragerageje kudusigurira. Nuko Salomo ngo yibwiye mu mutima wiwe ati ndakugeragereshe ibikunezereza, kumbure nibwo buzima bwiza nshobora kubaho. Ariko ngo yasanze byose ari ubusa, ari nko guhahamira umuyaga. Yagize abagore barenga igihumbi, yagize inshoreke, umva yabyaye ku nshoreke, yarondeye abamukorera karaoke muhira, nta kintu na kimwe kitari kinezereza umutima atakoze. Mugabo byose ngo asanga ni guhahamira umuyaga. Nuko rero ku bantu bacu abakunzi ba Holy Canaan TV, bumve neza yuko amahoro ahari ni mu Mana gusa. Nta mahoro ari mu butunzi, nta mahoro ari mu mahera, nta mahoro ari mu kunezereza umutima wawe, ariko ahubwo ibinezereza umutima wawe ahakuru uzobisanga muri Kristo Yesu gusa. Ego. Nuko reka rero ndagushimire mama Kawuri, shimire n'abakunzi bacu ba Holy Canaan TV. Nibaza yuko naho ubutaha. Ego nivyo, naho ubutaha abakunzi bacu turabakunda cyane. Imana ikomeze kubagirira neza. Reka dusenge turangiza. Imana datarugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Sindambirwa kuvuga ngo wowe utugirira neza buri munsi, udukebura mu ijambo ryawe ko ari duhaye ngo ritumurikire, ni itara rimurikira ibirenge byacu. Ese icompa abantu bose bazokumva kino kiganiro bari barazimiye bakazimuruka, bakamenya ko ubutunzi butozana amahoro, kuko hari abo twayabonye bayafise menshi ariko amahoro barayabura. Twarabonye bafise ubutunzi bwinshi bagwara ntibakire. Twarabonye Mwami Imana abafise ubutunzi bwinshi, hari ibintu byinshi mu buzima bwabo bitameze neza, ariko ugufise abafise amahoro, ugufise abafise umunezero, ugufise abafise umugisha, kuko umugisha wose n'amahoro bitangwa nawe, kandi ibyo kabavuze ngo uzobiduha twese nk'abana ukunda. None nyaguhoraho ndasenze ubandanye gukebura abana bawe, bakwizere kandi baguhindukirire. Urakoze, izina ryawe nirikomeze gushimwa na bose, mu izina ryawe ryera dusenze twizeye kuvyumvise. Amen.